ndumiwe amutwaye umukobwa agaca amutera imbanyi nkuko wabivuze mu nyuma akayihakana nyimba yarayihakanye bivana no mukobwa nyimba kwegana n'abahungu benshi navyo twomenya twebwe nyimba yarakundanye na Pipiro babanye na Pipiro akukundana na Famba nakaca musangana n'abandi bahungu nitubizi kwanga kuga biciye kumenga mu mengo n'ubundanda sinzi ngene no gufata kandi twarakubonye we bon apana we twamubonye ujya mukobwa nyene avuye mu ghetto kwa Famba mu ghetto sinzi kwa yari ngene no bifata sinzi kabisa none ntibibaza ko Pipiro nawe azohava gutera inda gute jewe oya soko kandi nyayi gutera azokwihakana nkuko Famba yihakanye mudemo yi oya nivyo nagomba bizoshika nibizoshika kwa gutera inda oya sawe niwe wayitwaye rero Pipiro oya hasha so jewe rero nyimba ubona ko ataya uzotwara nyimba ubona ko kuri ko ataya uzotwara kuraje gusa ariko kuri Pipiro je ndazi neza nta namezi abiri usigaje atanda office wewe kubera numuti yo bakoresheje ketse n'umuti wowe ntuwavuze ko umukunda ndamukunda nyimba umukunda Pipiro ararare kugutera inda sawa nivye ndakubaze none hajya anya Famba nkubu yo kumva watwaye inda ntibogo cyaba gushira mu ibarabara wewe asha mu ibarabara gute bivaye asha mu ibarabara gute turabana kabana uko niko ibera mu nzi wewe none nta ruhusha afise go kwirukana si mukuru wawe ararufise none afise ugo ruhusha umva batazusha bakwangaza wewe muko munangaria muzoze twayine none Montana ntawe yarafise yayimuteye yo Montana uri kurangira nawe nzi kubuta muzi ntaco wemenya gusa ko Famba ari we yamuteye inda akayihakana kandi ushaka kuje kubibwira na mama wawe sawa nzanvuka uko nyene kwera uvyibaza nyene tuzoyifata nka twebwe Montana yabwagiye rashiki wanyu Jose nabonye nyene gusa gakobwa nyene gusa kigeze kuza gusa nyene sinabyishizemo nyimba ari nyene nabyonze nyimba ari we yatwajije indanye ibyiwe kumenya none ubona gute zo guhuze na Montana umuza bigenze gute sawa n'ivyakunda tuzohura tuganira uno musi nyene ndamuronse mashobora kuvugana yumve ko rega ni wifi yako ni demayi wawe wifi wenye wajafisha kunyumba na setu sinjo nikuoneshe wifi yako iko na mimba ya nioneshe tena Famba badaja mnionesha ibyo ni bya wapi rega iko na mimba ya Famba twe turamuzi wewe nyimbo muzi Famba ataramunyereka avuga ati memona wifi yako kipenzi noce ndamufata kipenzi ashamukana yaramwirohe yakanye ngo indasi yiwe nakubwiye bona ndanga office imbanyi basi no wari kubivuga rero uko nyina apana kuguma muvugira sawa ngaho usanga nawe yifisa ico Yes bakunzi ba INYISHU Media no kandi kuzenjira no byara wanyu nagarutse imbere ya kamera za INYISHU Media hamwe na microphone za INYISHU Media nkuko batwizeye bakaziduha ndi hano kandi mu byara wanyu nkuko bisanzwe murazi yuko namanda bazanira makuru meza yizewe kuko ndi Mr Twitter rero nkuko bisanzwe turi kumwe na Madame Pipiro ngira ngo bamubona namuzanye hano imbere ya kamera za INYISHU Media kugira ngo tubaze bimwe mu buzima bwiwe igituma yemeye kuba hamwe na Pipiro ibintu nk'ivyo onye so bakunzi ba INYISHU Media subscribe share na comment birakenewe kugira ngo tubandanye muronka ibiganiro vyacu urukurikirane rw'ibiganiro vyacu nkuko bisanzwe vipi kwanza mademoiselle bien meze neza ego bitwande Fofo bitwa Fofo kwanza kuboneka nk'umwana Fofo ya arashanye kubona nyagasura kandi nye kaboneka n'ubwana none mbwira hajya ngo ufite imyaka ingahe 19 yonye ngira nje muri 20 14 zo mukwindwi azukwindwi zo kwize 20 gusumengura umwana ufite imyaka 12 uko nyene ubibona ndakubaze hajya kwanza Famba muravukana by'ukuri ego urakundana na Pipiro wewe ko turakundana uramukunda Pipiro ndamukunda serious ego just ndabyibaza ujya mu tipe ninge yari umu escrow burya busazagira aho nyine kuri YouTube bagakubita abantu na grand frère wawe yahatswe kumwica ubwo umukundana nawe yaguhaye ndana kimwe yamaye none Pipiro mukundira iki muri make ndamukundira ubwiza bwiwe gusa nta kindi asubwiza nyabaki ubwiza bwiza umutima mwiza nanziga afise uwabonye aramushima kandi ashima n'ingeso muri ngani bimeze niyiruka ababuke n'ibyo abonye ku isi oya ari pose muri make
sasa abone kama unataka ntubona kushaka guteranya umuryango famba hajya anya bazo kwicana no jya mutipe pipiro kwe kweri famba zo kwemera ko pipiro mu birabofa amwica kubera kubera adashaka ko mukundana kandi famba avuga kuri muto wewe adashaka gukundana ego ndi mutonya wewe menda byumva kandi turakundanye kandi na pipiro nimba ari guhuza igihe usanga naje ari je nyene jewe ndabahujije kandi bakumvikana nimba bafise ibyo bapfa bizoherera yonyene kandi bose bazovyibagira ubu turi muri 2023 apana kuguma bafata ibya 2020 bavyishiramo muri iyi myaka oya baravyikuramo none hajya famba nta rumugano umugano ni ibiki rero nta rumugi anwa famba oya niba ujya usazi abukura bivana n'ingene mu muryango nyene baba bateye kwano nawe burya ahanya ushatse wosara hamwe unkubita amakofi n'umukamera manuka twiruka oya nivyo kunda none ntiwavuze ngo bivana n'umuryango cyane umva ko mu muryango iwanyu muri abasazi gusa kujya kwa famba oya arashobora ujya hagira ibyiwe nanjye nkagira byiwanje imitima y'abantu simye byari usanga afite umutima wo gutekereza n'akagira umutima wo gusaruma cyangwa usanga ababyeyi bacu usanga pere yarameze kujya kwa famba nanjye nkaba meze na mere n'umubyeyi vraiment atekereje kandi araduhanura mugabo iyo umuntu ashaka kwishiramo biga arabyishiramo kana wo mufata none ndakubaze wewe uvuga ko umeze nka mere uri umuntu yitonda hajya kweri umuntu yitonda aja gukundana na pipiro kubera n'amakosa none nabujya busazi bwiwe busazi nyabaki rero ega basazi barajana nubonye ko yatswe kwica grand frère wawe imbere ya kamera navyo nabonye neza nzobiraba ndabe ngene byaje ndabonye urukundo n'ubuhumyi kwe maposha kwa kipofu juu ya pipiro kipofu waje hapana ara yaramukubise famba hamwe je nyene ngira ikigongwe oya aramuniga oya nyimba barashize amanyama baragwana barerekanye ko ubusara abahungu badigwana ingumu sivyo bavuga ati abahungu babiri ariko baragwana nta mukobwa ashobora kubinjirira hagati ashobora kubinjirira hagati nawe ukagenda ukubiswa rero urabareka bakiheza kubera bavuga ati nakidahura n'imisozi abantu barahura ikidahura n'imisozi wewe rero warahuye na pipiro make ushadata apa make ushadata kuna kutoka tena ndatoka tu utatoka kumbe ugomba muhebe pipiro oya sikuvuga iki biravanye nge bimeze nge byabyifashe mugabo urukundo je nawe ndazi nizohera tuzoguma dukunda urumva urukundo we ruzuye iwiwe kwa bana umutima wose cyangwa chak is done umutima wose nawo sizi wawe pipiro amagara yanje nayasizi wawe bari byiza nibyo kwa n'ibintu bisanye bisanzwe lakini urukundo ni ruikwe grand frère wagakubita ingumi amaraso akava mu menyo baganiga wera kino asema pare siat ndeke gute nakunze mba nakunze kwera mukuru wanje ajya twazondongora oya ntabwo ari bazokurongora yaga ntabwo yoncunga bikunde wao cunga mtonyo wa mukobwa ahubwo aca kwereka rero ingeso atokora kaca yikora rero nawe ubibona none wewe waza ingeso utokora uca wereka famba niya arizo nyene no mwereka nyene ndindi nyene takuno kwenye kumwereka namwereka ko ndamure dicubare nyene kiganye ca mukuru wanje nk'ubu ubunya rero uvuga agumya gushunga uzoca unajiowesha kwa nguvu naenda kwa pipiro sasa tufanyaje njoo hivyo uzoca wo mukuje kwa pipiro none mane ariko abone kama pare uzobushatse kwicisha umuntu famba ingene umuzi ntuwa kwazomurasi kwazopfuma famba wewe uvuga ati abandi yagufatiriya uzoca wemera kurongorwa ku nguvu kwa pipiro oya si no kuvuga ico none ugira umbwiye ati ajya famba ko yo bameze kujya tamukobwa ajya bakundanye umukobwa famba hariho n'umukobwa yateye inda arayihakana yateye inda umukobwa nyabaki yabarateye Montana ntawuzi nawe ndije Montana ko muranga famba yarateye inda umukobwa yitwa Montana hamacara mwihakana yamwihakanye nawe bigenze gute bikavana n'ingeso yamukoreye urumva nyene wewe zibiyuwa bijya hajya honyene kubukundana na pipiro je ndakumvira kagongo uwo mukobwa uwo Montana yarakundana na pipiro hamafamba acaragenda aramutongoza aramutwara pipiro acaramutera inda mu nyuma famba acaragaruka aramwihakana
wewe rero ce ntangazwa n'ingene wewe ugarutse kukundana na pipiro wawe ndi nyene famba yatwaye umugore none ko muvuga ati yaramuteye inda je nzi ko batera ibigori n'ibiharage yamuteye inda acha reka kwifata nk'umwana wewe wambwiye ngo urakuze wambwiye ko ufite imyaka 200 ari mvuga umuntu avuga ugasanga sikia ingene no ifata yamuteye sikia nikwambia hari inda n'imbanyi ifata nk'umuntu akuze hari inda n'imbanyi sawa yamuteye imbanyi basi ko rero wari kuvuga neza none wajya nandufise buryo noya ntaco ndumva nako umuryango kujya famba ameze niko nawe umeze bwa busazi buratangiye kuza oya ntaco rega nubwo nyene nta musazi yemera kwa Sara kubera ataba yibona nkaho wasi urasara wewe inde je sinsara je paje none ntiwumva nta musazi yemera kwa mukuru wanje na Sara bwarakomeye ndakubaze urasara je sinsara hari umusazi yemera kwa Sara nta numwe yovyemera cyangwa kwemera ko Sara wowe vyemera je yabansara naca ndavyemera ariko kuba atamusazi yemera kwa Sara cyo gituma byanze urumva rero wewe hajya anya je ntangazwe ninge wagarutse kuba umusheri wa pipiro kandi pipiro famba yaramutwara umukobwa amutwaye umukobwa agaca mutera imbanyi nkuko wabivuze mu nyuma akayihakana nimba yarayihakanye bivana no mukuganya nimba kwegana n'abahungu benshi nabyo twomenya twebwe nimba yarakundanye na pipiro babanye na pipiro akukundana na famba nakaca musangana n'abandi bahungu nitubizi kwanga kuga biciye kumenga mu ngo nubundanda sinzi ngene no gufata kandi twarakubonye we bon apana we twamubonye ujya mukobwa nyene avuye mu ghetto kwa famba mu ghetto sinzi kwa yari ngene no bifata sinzi kabisa none ntibibaza ko pipiro nawe azohava gutera inda gute jewe oya soko kandi nyayi gutera azokwihakana nkuko famba yihakanye mudemo oyi oya nivyo ntago mbe bizoshika nibizoshika kwa gutera inda oya chawe niwe wayitwaye rero pipiro oya hasha so jewe rero nyimba ubona ko atari uzotwara nyimba ubona ko kuri atari uzotwara kuraje gusa ariko kuri pipiro je ndazi neza nta namezi abiri usigaje atanda office wewe kubera n'umuti wabakoresheje ketse n'umuti wowe ntuwavuze ko umukunda ndamukunda nyimba umukunda pipiro ararare kugutera inda sawa nibye ndakubaze none hajya anya famba nkubu yo kumva watwaye inda ntibugo cyaba gushira mwibarabara wewe ashaka mwibarabara gute bivaye ashaka mwibarabara gute turabana kabana uko niko ibera mu nzi wewe none nta rusha afise go kwirukana si mukuru wawe ararufise none afise ugo rusha umva batazusha bakwangaza wewe mugo munangaria muzozi twayine none Montana ntawe yarafise yayimuteye yo Montana uri kurambwira nawe nzi kubuta muzi ntaco wemenya gusa ko famba ari we yamuteye inda akayiyaka kandi ushaka uje kubibwira na mama wawe sawa nzanva uko nyene kwera uvyibaza nyene tuzoyifata nka twebwe Montana yabwagiye rashiki wanyu Jose nawe nyene gusa gakobwa nyene gusa kigeze kuza gusa nyene sinabyishizemo nyimba ari nyene nabyonze nyimba ari we yatwajije indanye ivyiwe kumenya none ubona gute zo guhuze na Montana umuza bigenze gute sawa n'ivyakunda tuzohura tuganira uno musi nyene ndamuronse mwashobora kuvugana yumve ko rega ni wifi yako ni demayi wao wifi wenye wajafisha kunyumba na setu sinjo ni kuonesha wifi yako iko na mimba nioneshe tena famba badaja mnionyesha ibyo ni bya wapi rega iko na mimba famba twe turamuzi wewe nyimbo muzi famba taramunyereka avuga ati umemona wifi yako kipenzi noce ndamufata kipenzi ashamukana yaramwirohe yakanye ngo indasi yiwe nakubwiye mbona ndanga office imbanyi basi no wari kwivuga rero uko nyina apana kuguma muvugira sawa ngaho usanga nawe yifisa ico gituma guma wirata bobo twigira ndumiwe